Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'Inama Nshingamateka. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Nkuko Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yari yabimenyesheje mu kugurura isasa risanzwe rya Kigarama uyu mwaka w'2020, integuro z'amabwirizwa 10 nizo zarungitswe na leta kugira ngo zigwe zongere zemezwe n'Inama Nshingamateka. Muri iyo ntumbero ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 16 Kigarama uyu mwaka, Inama Nshingamateka yaremeje integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano yo gufashanya mu vy'umutekano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Turikiya. Nayo bukeye bwaho ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 Kigarama uyu mwaka nyene w'2020, Inama Nshingamateka ikaba yarize yongera iremeza mu nama ya bose integuro z'ibwirizwa zibiri arizo integuro y'ibwirizwa rigenga isubizwaho ry'urwego rw'intahe yo ku mugina hamwe n'integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa rigenga urwego rukuru rw'abacamanza mu Burundi. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kubica irya nino nkaba nongeye kubaha ikaze. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 16 Kigarama uyu mwaka w'2020, Inama Nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira ngo bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano yo gufashanya mu vy'umutekano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Turikiya. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere ry'abene gihugu hamwe n'umutekano, commissaire de police chef Buca, akaba yari yatumiwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira ngo atange imvo n'imvano yatumye leta irungikira Inama Nshingamateka iyo nteguro y'ibwirizwa. Yamenyesheje ko u Burundi na Turikiya vyamanye imigenderanire myiza, ayo masezerano akazotuma u Burundi na Turikiya bifashanya mu bijanye no kugwanya iterabwoba, ubukozi bw'ikibi buteguye, ukugwanya igurishwa ry'abantu, ibiyaruramutwe n'ibigwanisho. Harimo no guhanahana amakuru hamwe n'imigenderanire mu byo gukarisha ubwenge. Abashingamateka bakaba barashimangiye ku kijanye n'abigeme basigaye bajanwa gukorera mu bihugu vy'Abarabu bidaciye mu mategeko, ugasanga bariko bafatwa nabi. Ibibacokiye n'ibihohotera abakenyezi. Umushingamateka yavuze ko iyo bamaze gushika muri biriya bihugu babacanamo, tubona bamwe ko bakura n'ingorane zikomeye. Ariko gituma nyakubahwa umushikiranganji ko twabonye ko muri ino nteguro y'aya masezerano harimo kurwanya ikijanye na trafike des êtres humains. Nukuri mufashe abarundikazi kugira bareke kuguma batwarwa imbere. Kandi birababaje ko usanga bafise impapuro ugasanga baca ku kibuga c'indege. Murabwire kuturabira iyo rezo yose ikora kuko bikabishe, nukuri murivanye bikwiye kugira umurundikazi akiriye. Abandi barabajije ku kijanye n'ubutungane mu gihe ari umurundi yoba yakoreye icaha muri Turikiya na nyaburya ico gihugu kicemera igihano cyo gupfa, ariko mu Burundi kikaba carakuweho. Hanyuma bigashika akaba muri Turikiya akaza mu Burundi. Nagira mbaze yuko leta y'u Burundi mu gihe Turikiya bisabye umurundi kwaca kubazwa no kuburanishwa muri Turikiya ko boheza bakamutanga. Umushikiranganji commissaire de police chef Buca akaba yasiguye ko atamurundi yotangwa mu kindi gihugu ngo aciribwe y'urubanza. Honorable Pascal yavuze ati mbega bishitse hakagira umurundi akorera ikosa mu gihugu ca Turikiya, ajije kurikora akaza ngaha mu gihugu cacu, ati mbega igihugu ca Turikiya kigifise igihano cyo gupfa, uwo murundi twomutanga mu gihugu ca Turikiya? No mwishura yuko ibwirizwa nshingiro y'igihugu cyacu cy'u Burundi riri clair. Uwo murundi atarinze afatirwa muri Turikiya akaba yarinze ashika ngaha,
nta gihugu cy'extradation citoyen kuza gucibwa urubanza ahandi. Ico gihe ivyo bamwagiriza barabizana mugabo acacibwa urubanza n'igihugu kiwacu, ubucamanza bw'iwacu tubonye ko ivyo bamwagiriza ari ukuri. Mugabo nta gihugu na kimwe gishobora ku extradation citoyen ugenda uciribwa urubanza hariya nibikunda, kiretse bamufasha flagranteri bakamufatira indani muri gihugu ca Turkiya. Nayo kuri ico c'abafasoni batwagwa hanze gukorerayo ngo harabaye inama bita retraite, barabona ko ari kibazo cyo gukurikirana cyane. Nayo ku bashingamateka babajije igituma ayo masezerano yanditse mu Gifaransa no mu Gitirikiya ariko ntiyandikwe no mu Kirundi. Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yaratanze umuco kugira ngo ururimi wemegwe muri communication internationale. Ntimwibaze ko byoroshe, ntibiva ku bihugu bibiri byumvikana. Oya, hari inzira ndende mwarumvise nk'igiswahili kugira uno munsi igiswahili cemezwe muri Union Africaine honyene ni ibintu byabaye birebire cyane. Hariho abo baharura, abanyagihugu baharugwa bashobora mu karere bashobora kuba bavuga ugo rurimi. Iyo rero abanyagihugu ravye nk'ikirundi ugiye guharura, na cyane cyane ko twebwe bari batavye twize dukora ngo duharure byibure mu bihugu duhana imbibi, twe tuti abanyagihugu bari muri ivyo bihugu bavuga ikirundi ni bangahe. Ico bakitubajije nace toshobora kwishura. Aha rero sukuvuga yuko byoroshe ko ngo nuko twumvikana na Turki noneho cyo tuba tuti namushira mu kirundi nibyoroshe. Murabona muri East African twaravuze tudishiramo n'igifaransa bwa kugeza n'ubu ntibirakunda kuko baca barabati none muri East African bijya bihugu birimo ni bangahe bavuye igifaransa, ugasanga tusha tuba minorize, tuba bakeyi. Bati rero bamwihoreye ibyo byose. Hariho n'ikibazo c'inguvu, pouvoir économique mwebwe mushobora kuba mufise. Ugiye kuraba rero ikirundi n'abarundi, ugiye uvuga uti abarundi nabo tuce dushamo ico kirundi, ntivyoroshe. Ariko rero nkuko byavuzwe abantu bazoba babandanye bavyiyumvira, tubandanye tuvyiyumvira ko mu byo dukora byose n'ikirundi tuciyumvira ko nacyo dushaka yuko kizogira inguvu nkuko dushaka ko n'ifaranga ry'u Burundi rizogira inguvu. Byo byose rero bizamo. Bamaze kurica ijya nino banyakubahwa abashingamateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100% ku majwi 112. Ku munsi wa kane naho igenekerezo rya 17 Kigarama uyu mwaka Inama Nshingamateka yarize mu nama ya bose integuro y'ibwirizwa isubiramwo ibwirizwa rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza Conseil National de la Magistrature. Umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yari yatumiwe mu mvo n'imvano yamenyesheje ko ari nkenerwa ko iryo bwirizwa rihinyanyugwa kugira rikurikirane neza inzego z'ubutungane. Ati ryahora rivugwamwo kandi umukuru w'igihugu ariko ntigerekana ikibanza afise mu gufata ingingo. Ikindi ngo imanza ziracika ariko ishigwa mu ngiro ryazo rikagorana, na cyane imanza zijanye n'amatongo. Iryo bwirizwa rishasha rikazoha ububasha umukuru w'igihugu bwo gufata ingingo aravye ibihe igihugu kirimwo hamwe n'ibijanye n'imibano n'imibereho y'abene gihugu. Ikindi nikijanye n'ingene abacamanza baba baciye imanza nabi bitwaje ubwigenge bw'ubucamanza bohanwa. Iri tegeko by'ukuri kuko natamwe ndabivuga rizoza ryunganira ibintu byinshi mu gihugu. Ubwa mbere ho nyine iteka uravye ikibanza umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi nyir'icubahiro afise cyo kwitwa umucamanza mukuru mu gihugu, tugaca tubona ico kibanza uri kuraraba mu mategeko yose agize igihugu cy'Uburundi, ukabona ico kibanza
kumbure nta kibanza cyigeze gihabwa, ukabona umengo ni ikintu bafashe nk'ikintu gito cyane. Turaheza turavuga tuti ku mukuru w'igihugu asanzwe ari warongoye urwego rukuru rw'ubucamanza, tukaba tuzi ibikorwa nyamukuru urwego rukuru rw'ubucamanza rujejwe kuba rukora mu bucamanza n'umukuru hagati, tutikumbure ico kibanza cobonekera muri runo rwego kikigaragaza, kuko naho ari umucamanza mukuru atosasa waca urubanza kuko sintahe yobishashe. Rero muri rino tegeko twarashaka nuko ico kibanza cy'ukuri c'umukuru w'igihugu ariwe mucamanza mukuru mu gihugu kuri vyogaragara kikaboneka, kuko naco gifasha ibintu vyinshi mu gihugu. Hari ibintu vyinshi wasanga vyononekaye mu gihugu, ukamenya uwa mucamanza mukuru mu gihugu ntariko arabibazwa, kandi vy'ukuri yari guhagarara. Turavye na cane cane uravye nko mu bijanye n'ivyaha, murabona yuko umukuru w'igihugu ashobora gutanga ikigongwe hakabaho grâce présidentielle. Tukaraba rero mu bijanye n'amatati naho y'amatongo, tukabona vy'ukuri aho hantu ko kumbure hari akantu gahaze. Abashingamateka bakaba barashikirije amakenga bafise, bongera babaza n'ibibazo umushikiranganji. Bati mbega ubwo rwego ruzitunganya gute kugira ngo rwakire ibirego vy'imanza zizoba zaciwe nabi? Bati ruzokwakira ibirego uko bije kose canke hazoba gutandukanya imanza zakirwa n'ubwo rwego hamwe n'izindi? Ikindi abashingamateka babajije kijanye no kumenya ko ivyavuye muri za sentare zidasanzwe, nk'akarorero ya sentare iraba ivy'amatongo n'ayandi matungo, navyo nyene k'ubwo rwego rwoshobora kuvyakira. Bati mbe ntihazoba kugongana na sentare ntahinyuzwa? Abandi bashingamateka bakaba baragarutse ku ngeso ikunze kwibonekeza, aho watsinzwe acaguma yunguruza kugira ateshe umwanya n'uburyo ububa yamutsinze. Kuri ivyo bibazo umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi akaba yaratanze umuco, ati urugwego ntiruzogongana na sentare ntahinyuzwa kuko ntiruzoca urubanza, ahubwo ruzotanga intumbero, kandi kugira rwakire dosiye nuko izoba yizwe bidasanzwe n'ubunyamabanga ntayagayezwa bw'ubwo rwego. Barashikiriza aho nza gusanga kiri sinza kuza gusubira kugisubiramo. Hariho abagiye barashikiriza baravuga bati kumbure sentare ntahinyuzwa izobandanya ikora akazi kayo, none izobandanya yitwa sentare ntahinyuzwa. Nk'uko mwagiye murabibona twagiye turabibashikiriza, vy'ukuri sentare ntahinyuzwa nta muntu n'umwe yatse ububasha bwayo. Iri tegeko ntirije kuyaka ububasha. Ububasha ifise iguma ibufise, kuko natwe tukoze itegeko rihonyanga irindi tegeko risanzwe rihari, nibaza yuko nta kamaro twoba turiko turazana mu gihugu. Sentare rero izoguma ifise ubwo bubasha bwayo izoguma ibufise, izoguma ukora uko yahora ikora. Iri tegeko ingingo mwagumye mwisunga mwese mwabonye, ntawe yigeze ishikiriza ngo guca urubanza, ntawe yigeze ibishikiriza. Nta n'ahantu na hamwe higeze herekana ngo ni guca urubanza. Guca urubanza no gutanga inorientation ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero nibaza yuko ico uko mwagiye murabibona, nk'uko twagiye turacishura ejo, by'ukuri nta naho bisabisana, kandi hari ikindi kibazo nyene noshaka nkaca nishurana n'iki nyene, aho mwashikirije muvuga yuko kumbure hazohinduka ikaba iyindi sentare, ngo kumbura imanza zizojayo, ni ku rugero uruhe? Abantu ntibazohava bagenda birukira iyo Conseil supérieur ya magistrature. Mubiravye neza muri mission za Conseil supérieur murabibona neza. Mu bisanzwe
birategekanije neza ingene abazokwitura amadosiye azojayo azoba ameze, urugero azoba agezeko, kandi hazobamwo inanalize idasanzwe kugira ngo urinde wemererwa. Erega kugira ngo rurinde rushika muri Conseil supérieur ya magistrature hazoba habaye iyi service technique ya Conseil supérieur ariyo secretariat permanent ibanze bidiriwe ivuga iti ibi nivyo bikwiye kwigwa na Conseil supérieur ya magistrature. Nkuko nababwiye ni urubanza rumwe naho twofata murazizi imanza bahora bavuga ati izi manza vyanse, rumwe naho tworuzana ngaha mu nama nshingamateka mwobona muti by'ukuri pour l'intérêt y'igihugu uru rubanza uku kuntu rwacitse n'ingene rwahonyanze itegeko ni ibintu bitoga umuku, nigo rubanza ruzoba rutegerejwe guhaja ntuzeye ntihindutse sentare y'iyungururizo nk'izindi sentare. Hazobanza habe inanalize iri aprofondi ikwije. Ku bijyanye naho no gushira imanza mu ngiro, umushikiranganji Janine Nibizi yamenyesheje ko intambwe nini yatewe naho hari imanza zigoye cyane, nayo ku bacamanza bahengama bitwaje ibiturire n'ibindi, bamwe baramaze gufungwa abandi bakugwa mu buzi. Bamaze kuri kijya nino abashinga amateka bakaba baciye bagemeza 100%. Bahejeje kwemeza iyo nteguro y'ibwirizwa, abashinga amateka baciye bihweza integuro y'ibwirizwa ryunganira ingingo z'igitabo c'amategeko rijanye no kunagura intahe yo kumugina. Umushikiranganji Janine Nibizi akaba yabanje kwibutsa ko iyo ntahe yigeze kuba mu Burundi mu myaka y'1987 ariko yagiye irataka novera gushikaho ivaho. Ubu rero leta yiyumviriye kuyinagura kuko n'urwego ruzoba ruje gusahiriza bene gihugu kugira ngo imanza z'amatati zahora ari nyinshi kandi zidindira mu masentara y'intango zigabanuke. Ikindi naco bizopfunyiriza urugendo abene gihugu bahora bamakunzira. Ikindi umushikiranganje w'ubutungane yashikirije nuko burya isura itabesha ibiraho nyene kuyitongo hafi, bimwe vyaho abacamanza bahora bacimanza batarinze kwishikira ku rubuga bizogabanuka. Iyo ntahe ikazobigizwe n'abantu 15 bazotorwa n'abene gihugu bo ku mutumba, bakazogira komite y'abantu 3. Intahe nayo izosasamwo 5. Mu kwinjira mu mabanga abo 15 bazobanza kurahira imbere y'Imana n'abene gihugu, hama indahiro yabo yemezwe n'abazoba baserukiye sentare y'intango. Bazotorerwa ikiringo kidahera, ariko hari uwakoze ikosa canke ikindi kintu gitegekanwa n'itegeko mperekeza azokugwa muri urwo rwego. Kwitura iyo ntahe ni ku buntu, abazoba bayigize ntibazohembwa, ariko harakarusho bazoronswa. Abashinga amateka bakaba baragize amakenga kukungene abo bagize iyo ntahe bazokorana n'iyindi migwi isanzwe iri ku mutumba, nka bamwe 5 batorwa kurongora umutumba, abaremesha kiyago n'abandi. Umushikiranganji Janine Nibizi amenyesha ko umwe wese azokora icajejwe, nayo mu kwitoza kuja muri iyo ntahe bamwe 5 batorwa kurongora umutumba baremerewe kwitoza, ariko bamaze gutorwa bazoca bava muri ayo mabanga yo kurongora umutumba. Nayo kubijanye n'ingene bazotorwa hamwe n'ibisabwa n'akarusho bazoronka ngo hazoba itegeko mperekeza rizobitomora. Ari umuntu afise iyo karaktere yuko bashaka ko aja muri runo rwego akitoza, nawe nyene azoja mwatorwa. Puruvyo katazosubira hariya ngo je nitwa umushinga ntahe, ngo je ntambamiye habiri, azoba agiye muri runo rwego rujejwe kino gikorwa, ntahandi azosubira. Rero muravuga muti none urugwego ko tutabona n'ingene ruzojaho. Urwego ruzojaho vyisunza amategeko, ingene bazotorwa, abagize urwo rwego bazotorwa vyisunze amategeko. Kira noneho je nibaza yuko ari kubera nyene kumbure mutashoboye kuronka akaryo ko raba rino tegeko ngo murirabe,
neza article par article ingene gifashe canka ka point par point ingene bigenda bimeze muri article ya kabiri muri chapitre ya mbere baravuga bati le mode et les conditions d'élection des membres du conseil et des notables de la colline sont déterminés par un décret. Nukuvuga yuko ikijanye n'ingene bazotorwa rero mu bimenye ko kizoba kiri ngaha. Hama harabavuga ati ibijanye n'imyaka twaravyiyumviriyeho cane. Byukuri nibaza yuko ni terme de référence babavuze ngo ijyadaje twashizemwo ubwa mbere twashaka tukibivuga twavuga tuti kumbure aba bantu byogenda ukunuku bo bara abantu bafise imyaka ukunuku niki mu nyuma turakidiskita ko iby'imyaka rero ntibinabatere n'ikibazo bizoba biri na determine no muri iryo tegeko rizoshira mu ngiro bino bintu. Ikindi naco bagumye bavuga ibijanye na manda n'ibijanye n'akarusho. Jesi nakita umushahara kuko nta mushahara twavuze. Hari abavuze ngo baca bitwa ngo abasarahiye ngo rero ngo kwara abasarahiye ngo baca bagenda nta sarere twigeze tuvuga muri rino tegeko by'ukuri. Rero hari hakantu twise akarusho. Muravuga muti mbega ntigashobora gutera injyane hagati y'abo barongoye umutumba na hagati y'aba bantu bagize urwego rw'abahuza. Hariho namwe bw'ibibazo mwagiye mugarukana muribaza muti mbega bimwe rwa rwego rwahora rukora ubwa mbere uko byari bimeze burya ntimushobora kuba mufise amakenga ko ari byo bizoshobora kuba no muri rino rwego tugasanga by'ukuri turiko turasubira inyuma. By'ukuri n'aka karusho mwumva ntiturakavuga n'akari. Ni ukuvuga yuko kumbure kazotegekanywa biranje kuraba ingene vyifashe ivy'igihugu. Kandi kugira ngo turinde twiyumvira twaranavyiyumviriye twarabiciye hirya no hino ntitwavyise umushahara twaravyise akarusho. Twarinuyumviriye tuti mbega hoho aka karusho twoshobora kugaha abashashe. Turavuga tuti ahubwo ni nabwo twosanga bigiye kuba birebire kuko bashobora gusasa ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu bagaca basasa iminsi yose bati ushashe uronka iki, ushashe uronka iki. Turavuga tuti nikabe akaprime twovuga ati forfaitere bivanye kugira ngo vy'ukuri nyamba namwe mwibaze banze mwihe iyo image. Imanza zo muri sentare y'intango ziragiye zose kujya mwazibona zirimutse zigiye muri urwo rwego. Ucumbwira ko uyo muntu azoca abaho uko nyene nta gaprima aronka nta kintu na kimwe aca abaho uko nyene muri za manza uzi ingene zari zimeze uzi n'ingene zari zitunganijwe urazimuye urazijanye pour l'intérêt y'umwene gihugu. Bwa mbere ho zimuye pour l'intérêt y'umwene gihugu urazimuye urazijanye. None ya intérêt y'umwene gihugu uri kuyiproteja gute, uri kuyidefanda gute? Kandi na wa muntu azoza kumutunganiriza kumbure ivyo twariko turanka byuko asaba zanzoga asaba bya biyera asaba bya bikasaba bya bintu n'ibindi kugira ashobore gushika aho hantu. Mwumva ico kintu tuzoba turiko turakinga kizoba citwa ngwiki. Rero je nkavuga nti nyamba muzi ico dushaka resultat dushaka gukura muri kino gikogwa, resultat dushaka gukura muri ibi bintu dukeneye uko bigenda. Nibaza yuko
iki turiko turita agaprime nituranagifisa kuko hatuzobanza twiyumvire tuti none imitumba ningahe abazokaronka nibingahe ikigega cy'igihugu kimeze gute ikigega cy'igihugu turaciyumviraho ari naco gituma mubona ibintu byinshi biriko birasa n'ivyo turiko turagerageza kugabanya tukagabanya bimwe bitaha avantage umwene gihugu tugafuma tuduza bimwe vyaha avantage umwene gihugu kugira bimwe umwene gihugu ata beneficia cyane bipfuma nivyo turaba ko twokura bigaseda ikibanza bwa buryo bwari ngaha bukora ibindi umwene gihugu atashobora kubeneficia cyane kugira umwene gihugu byo kuri ashobore kubeneficia ashobore kuronka avantage muri ivyo bintu turiko turakora. Nayo ku bashinga amateka bagize amakenga ko iyo nteguro y'ibwirizwa itoba iciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro, umushikiranganje Janine Nibizi amenyesha ko atari vyo ahubwo rije ryunganira igitabo c'amategeko. Bamaze kuyica ijya nino, iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa n'abashinga amateka 92, 24 barayihakana, umwe nawe ntiyagira ica yivuzeko. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye naho ubutaha.